niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi. Tuyagire sogoko. Patrice Ntafatira. Atakangonongono kakaramutse ku mutima ndaguhaye mwaramutse namwiriwe. Ino ndwiramutswe izina Imana. Kw'izina Imana abahinga mu vy'indimi bicamwo gutatu kandi hari n'abihenda gatabi. Abambere bagira ngo Imana rikomotse mu itsitso mana ritangira ivuga kumanuka n'izina kamano. Abo bibaza ko Imana yabasokuru imanye mwijuru nk'irya ya Aburahimu kuko yigisha bigishwa gusenga Yezu yabasavye bavuge bati dawe wa twese uri mwijuru. Abo barihenda kuko nta muco canke nta mwibutsa numwe uvuga ko Imana y'u Burundi imanya ahantu. Ikindi naco nuko ijwi ryo ku Mana rirandira iryo mu kamano naryo rinyaruka. Ku Mana rero ntibisa no kumana. Abakabiri bavuga ko izina ry'Imana riva mu mana zibiri amen na ha zo mu giputa ca Farawoni. Uko ibinjana vy'imyaka vyajanajana ko n'abantu bimuka nuko izo mana zitwa uko: Iminhe, Amunra, Amenra, Imanra, Imandwa, Imandwa, Imana. Erega amen ni Imana yari kumwe na rugira vyose ra aho yarema ijuru n'isi. Uwibaza ko mvuga ibisunitswe n'impemu nasome ivyahishuriye umutumwa Yohani ikigabane ca 3 umurongo w'14 ahanditswe ngo: Andikira kano marayika wa Eklezia y'i Laodiseya uti ngiri ryavuzwe n'uwitwa amen ariwe cabona kidahemuka kandi c'ukuri akaba n'inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Abahinga bavuga kandi ko izina ha canke ru riri mu majambo nkaya: rurema no kuvuga ru irema, rutunga boro no kuvuga ko ari ru itunga boro, rata no kuvuga shimagiza Imana ha. Akandi karero nuko mwikatikisimu niga ngo Mungu ninde. Mungu n'ubwenge nyabwo niwe rurema niwe rugaba. Abagatatu bemeza ko Imana rikomotse mu itsitso ba yongeweko ingobotozo an rigacika ku bana. Mu nsiguro reka nce kurivuga kubandwa. Ku bwangingo imandwa za kiranga zovuzwe imbandwa za kiranga kuko amajwi ne na be afatanye aba mbe mu bisanzwe. Yamara mu majambo amwamwe amajwi ne na be afatanye aba me. Akarorero urubanza imanza, urubambo imambo, ukubana Imana. Ko rero Imana rikomotse mu itsitso ba bongeye ko ingobotozo an, Imana iciba igihume kiba muri bose vyose na hose caremye ijuru n'isi kikagira ko ukugenza no kugenzura ivyaremwe vyose. Amazina agombotowe mu Mana ni nkaya: abamana, abavugira Mana, abatambira Mana, abemera Imana, abihebeye Imana, akamana, amamana, ibimana, igihamana, ikigirwamana, ikimana, Imana muntu, imandwa, ubumana, umumana, umumenyeshamana, urumana n'utumana. Izina Imana rero rifise indangura kintu zine. Ubwa mbere Imana nico benshi bemera ko ari rurema. Iyo Mana yitwa kandi incanyi, indavyi, indemyi, inganji, ingaruzi, iyakare, iyambere, Mana y'Ibuhutu, Mana y'Ibututsi. Sinzi igituma ntaho kaja atacavuga kubatwa. Munyakigongwe, mushobora vyose, nyamwambarizwa hose, rubona, rugaba, rugira vyose, rugira inka n'ibibondo, rurema, rutunga, rutunga boro, sebibondo, segaba, shira imbere, umukama n'umukiza. Agacamugani, abantu sibo Mana. Imana ikurabira umwanzi muri kumwe. Imana irakugumya itagufashe. Imana irakuragirira utabyisavye. Imana iraremera mu gicu cera. Imana irubika ikiganza cuburuye. Imana isumba ingabo. Imana ntigira nkunzi. Imana y'ibigega iva ku mvura. Imana y'inka iri kwiriba. Igisokozo sokwe niruze. Ca mucanzo Imana ikubikeyo. Igitsure ca mukaso. Akajajuro
inamujandi yagiye mu misi abasigura ko Imana izohigura n'abayihakanye ku isi. Imisi iheze inamujandi abwira patiri ko Imana y'abazungu ayihevye burundu. Patiri yera mubajije igituma uruwundi ati iyo Mana yihora nk'abantu bumva ari Imana nki. Inamujandi yagiye mu misi abasigura umuriro udahera. Imisi iheze inamujandi yongorera patiri ati Imana iradukunda nk'ugukunda mama mukuru. Patiri ati irarushiriza. Inamujandi ati none uwo muturira umwaka. Patiri ati ikirezi kiraho nta nisaha. Inamujandi ati Imana yoyo ntinabirota. Bati umwana w'umubanyi yitavye Imana inarunyonga nawe. Ati Imana ihabwa icubahiro ko yagamburutse. Bati warabaye nabi inarunyonga nawe. Ati kandi Imana yahamagaye umumarayika wayo. Basubizayo bati ko warize none aho abana bawe bapfa. Aterega naciye nsubira kuba inyakamwe. Umupatiri yera umurundi wese yasaba imfashanyo akamubwira bayisaba Imana. Yagiye kwa Inamujandi amubwira ati bwiriza babo b'indora bazana amagi amasoro n'amafi ntandye tugisigaranye. Inamujandi ati fukama rero tubisaba Imana. Amajambo mperekeranywa rero y'Imana ni amazi y'Imana, dushimira Imana, gucudika n'Imana, gucumura ku Mana, guhura n'Imana, gukubita ibipfukamira imbere y'Imana, gukubita inkoro hasi imbere y'Imana, gusenga Imana, gutanga Imana kuyihebura, gutuka Imana, igihugu c'Imana, ijambo ry'Imana, ikigo c'abihebeye Imana, ikigongwe c'Imana, Imana mpa, Imana y'i Burundi, Imana y'abasokuru, Imana y'ukuri, ingoro y'Imana, intumwa y'Imana, inyigisho ndoramana, inyubakwa y'Imana, iryo ni ijambo ry'Imana, kuw'Imana, kugarariza Imana, kugira Imana, kumanuza Imana, kumenya Imana, kumenyesha Imana, kuninahaza Imana, kurerera Imana, kw'izina ry'Imana, kwambaza Imana, kwigirika Imana, kwitaba Imana, rumonge rw'Imana, ubuntu bw'Imana, ukurarukirwa mu vy'Imana, umuntu w'Imana, umunsi w'Imana, umuyagamana, umwagazi w'Imana, umwana w'Imana, urukundo rw'Imana. Imana kandi yaritirirwa abantu, ahantu, ibikoko n'ibiti. Abantu bitirirwa Imana yari abaheza, abanyamageza, abapfumu, abashinga ntahe na kiranga n'ibihweba vyaco. Ahantu hitirirwa Imana n'ahantu heranda kuko yahibonekereza canke ikahambarizwa. Ahaza ubwa mbere indaro ya rugabo yaba mu kigo bakayibandirwamwo. Ubwa kabiri igitabo c'urugo, ic'umuryango n'ic'ingenzi caba mu mayira abiri catewe n'isugi y'umusore w'umushubi. Aha sinogenda ntabatandukanirije igitabo n'igitabo. Igitabo n'ahantu hasengerwa, igitabo naco nico basomesha amaso. Ubwa gatatu ku gasumo ka Mwaro, ubwa kane mu mana za Mugera imugera. Igisokozo sokwe niruze. Zana igishegu nzana ikindi tuje mu mana za Mugera kwibariza ikinyegezwa. Uwapfuye ajahe. Ubwa gatanu mu mana za Murore mu vyegwa vya Ngozi. Ibikoko vyitirirwa Imana byari ibikoko bitona, bitaryana, bitica kandi bidakora ikibi. Nimparage, intama, inyamanza, inyange n'umusambi. Ibiti vyitirirwa Imana ni ubwa mbere umugombe kuko niwe wahumanura bahumanye. Ubwa kabiri umumanda arico gitabo kuko ni musi yawo basengera Imana. Ubwa gatatu umunyare kuko arakarimbi gasahiriza abashinga ntahe nabo bakaba arabafasha Imana. Ubwa kane umusasa kuko niwo batotesha banywanisha bashaka gusangira umuryango yamara taco basana. Ubwa gatanu umusave kuko niwo bahezagiza abashaka kwihoza ihori. Ubwa gatandatu umuvugangoma kuko aho umeze ukamenywa n'abagabo wabubaye igiti gisonerwa rwose. Aho abazungu bagiye mu Burundi bakihaniza abarundi gusenga Imana ya basokuru, abakani baciye babaza akagoma gatoyi kitwa kirotsa. Si Imana mugabo n'icibutso c'Imana ya basokuru kujya kumusaraba ku bakristo. Ubwindwi umwuko umurinzi ari wo mugumya wavamwe intahe kuko batira bavuga bati akiriye inkoni y'umugumya uzugumya ibanga. Naha nyene abahinga mu Kirundi ntibahuriza kuri iyo Mana rugira vyose. Abambere cane cane biboneka ko bapfundikanye utuntu n'utundi. Bahatira ubutatu bweranda bw'Imana ya Israeli mu Burundi. Bavuga ko Imana irimwo zitatu. Rugira iremo umuntu, macumu ibumbabumba umwana mu nda ya nyina, na kabando ije imbere umugore ngo avyare ibikura.
Abakabiri bavuga ko Imana yikubamwo zibiri, Imana nziza rugira vyose, n'iyindi mbi yitwa bigiriti, bijanyagu, busabubi, inyatsi, mukoshi, guba gwa bigata, shahu ireka abagabo bakaba ingumba, na shira inyuma ireka umuvyeyi akaruhira ubusa. Mu majambo make iyo Mana rukundo itanga ititangiriye itama niyo yankana wogira iranaroga. Abarundi baremera ko Imana ari imwe mugabo rimwe na rimwe ikica ivyehe ibara rikagwa irorera. Ubwa kabiri Imana n'umuntu akomeye gose yica agakiza nk'Imana nyene. Agacamugani agatekaho kamye uwabaye Imana ntari bubite. Mana y'amanyama yari umugabo bukeye yagugwa buja. Ubwa gatatu Imana n'umugisha. Agacamugani Imana ya mwene so si ya mwene nyoko. Inyakamwinyaga imwe igize Imana ikayishikana. Umutunzi agira Imana ntagira ubwenge, wiruka cyane ugasiga Imana. Ubwa kane Imana n'umuntu wari we wese, kuko n'imbere y'umuzo w'abazungu abarundi bemera ko umuntu ari ingoro y'Imana. Agacamugane igiheko gihekera uhekewe n'Imana. Imana ibika kure muri kumwe. Imana ikurabira umwansi muri kumwe. Imana imanira ku bantu. Umugore muhorake yakinguriye Imana. Umutanzi w'indaro yayihaye Imana. Urima kubiri n'Imana ukimburira ku buriga. Igisokozo sokwe niruze. Simugaye y'amaranga kenera abanyambaza. Imana sokwe niruze. Uburengeti bw'Imana bwuzuye inda inyenyeri. Ndabakengurutse no kumwonga no kumugezi. Murakagira impundu n'impuzu naho kundwiza. Cari ikiganiro Ikirundi c'Abarundi mu gitegurirwa na Patrice Ntafatiro.